Recevez la vitre que brille en vous l'éclat de la sainteté pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Imana ninahaswe, Imana nishemezwe, lihabwa impundu yo itanga ubuzima igatunganya imyanya n'ibihe. Nihimbazwe yo itunganiriza bayo ikabarema mu muryango w'abana bayo, niyo yategekanije indinganizo ya Ekleziya n'igisata cayo kiri mu Burundi. Niyo yatunganije na diocese ya Bubanza. Ubu ikaba iriko irarimbanya imyaka 45. Iyo yadukoranije hano uno munsi muri runo rubanza ikaturema mu magara make yacu, ikadushinga ubutumwa turangura tumenya kwitwama hafi, ikadukomeza kugira ngo ishaka ryayo ribandanye ritera imbere. Muzomenye ukuri maze uko kuri kubagire abidegembya.
Monseigneur le nonce apostolique au Burundi, qui allait présider la cérémonie de la consécration épiscopale du nouvel évêque de Bubanza. Yenicyubahiro w'episkopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega, ukaba urongoye inama y'abepiskopi gatolika mu Burundi. Yenicyubahiro umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura, ukaba ari wewe uyoboye iyi ntara y'ubutumwa igizwe n'amadiyoseze ya Bujumbura, Bururi na Bubanza. Excellence Monseigneur Roger Humbeji, archevêque de Cotonou au Bénin. Benicyubahiro b'episkopi gatolika b'amadiyoseze atandukanye yo mu Burundi. Benicyubahiro b'episkopi mwaje muva mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, Musenyeri Celestin Hakizimana wa diyoseze Gikongoro, Musenyeri Edouard Sinayobye wa diyoseze ya Cyangugu, Musenyeri Pagas Mugamana wa diyoseze ya Byumba. Urubahwa mwaje muri mu nzego zitandukanye z'intwaro mu gihugu cyacu, banyakubahwa bashinga amateka n'abakenguza amateka, mwaje kudutera iteka. Benicyubahiro b'episkopi w'amadiyoseze Anglikani muri hano, banyakubahwa mwese muri mu nzego nyobozi z'imiryango itandukanye y'abihebena, banyakubahwa abasaseredoti mwese mwitavye runo rubanza, banyakubahwa bihebeye Imana mwese bo mu miryango itandukanye, baseminari, banovisi, bubahwa mwese muri mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi muri kino gihugu, bavukanye mwese mwaje muva amashengero n'amadini atandukanye, bashinga n'abapfasoni, rwaruka, umwe wese mu cubahiro ciwe. Turabahaye ikaze hano ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza, aho twaje gutega ibiganza ngo Imana iduganire umwepiskopi twari tumwiteganye igishika. Kw'igenekerezo rya mbere Ndamukiza umwaka w'2023, niho umuvyeyi wacu Papa Francisco yatangaza ko yakiriye ikete yandikiwe na Musenyeri Yohani Ntagwarara amumenyesha yuko imyaka yo kuja mu karuhuko yayishikanye. Guhera kuri iyo tariki, abanyamuryango bose ba diyoseze Bubanza twaratumiriwe kuja ku mavi ngo dusabe Umukama adutorere umwungere yoza kuyobora iki gihugu c'Imana. Iyo umuntu asavye aciye bugufi kandi agasaba neza araronka. Ariko rero Imana itangira ku gihe yonyene yigeneye. Kw'igenekerezo rya 15 Ruhuma muri uyu mwaka wa 2025 niho inyigisho ivuye muri Nyakugaba. Hari umugera kuri iyo tariki ya 15 Ruhuma, hari haramutse urubanza rwa yubile 100 ihaciye turonse abasaseredoti ba mbere mu Burundi. Niho hacasamirizwa inkuru nziza yuko hagenwe abepiskopi ba Bubanza na Rutana. Umwepiskopi yagenywe
haba hasigaye ko yatigwa muri iryo banga hanyuma agashikirizwa n'ubutumwa ku muryango wa diyoseze aragijwe. Kuri uyu munsi rero nyir'icyubahiro Musenyeri Emmanuel Ntakarutimana niho yakigwa muri iryo banga ry'ubwepiskopi, yongera ashikirizwa icese intebe iranga ubutumwa bwo kwigisha, ugutagatifuza no kuyobora, ari umutigira w'abasubirizi w'abatumwa. None rero twazanywe no kumusabira ngo abe igikoresho kizima cya Yezu Kristo kizotuma umuryango wa diyoseze Bubanza usakwa n'imihezagiro, umwasi shetani nawe atsindwe yomoke, n'abakozi biwe banyaga ububasha bahora bishimirije, gutyo igihugu c'ab'Imana cuzura umwidegemvyo wo gukorera ubwami n'uburinahazwa bwayo bwa Yezu Kristo umukama wacu. Banyamuryango wa diyoseze Bubanza, nimwakirane ukwemera iyi migirwa myeranda tugomba twinjiremo. Uyu munsi uzokwama ubibutsa ingabire idasanzwe y'umwungere murungikiwe. Mwitwararike kuzokwama mushira ku muzirikanyi inyigisho n'impanuro azobashikiriza ku izina ry'umukama, mwongera mugangurukira muri vyose, gutyo bikunde yuko abegeraniriza mu ruhongore rumwe rurikiyemo abatoni b'Imana. Bashitsi namwe mwese mwaje muva mu mihingo itandukanye, ndasubiriye kubaha ikaze. Imana yabahaye gushika hano i Bubanza, mukahashika mu mahoro, nirinahazwe ubu n'imyaka yose, nitugire Kristo. Emmanuel Ntakarutimana, prêtre, et vous demande de l'ordonner pour la charge de l'épiscopat. Vous devez avoir reçu du siège apostolique la lettre qui le désigne pour cette charge. Qu'on en fasse la lecture. Serviteurs et serviteurs de Dieu, à notre fils bien-aimé Emmanuel Ntakarutimana, membre de l'ordre des frères prêcheurs, jusqu'à présent coordinateur du Conseil pour la fondation de l'Université catholique du Burundi, nommé évêque de Bubanza, salut et bénédiction. Louant publiquement le nom de Dieu et l'exaltant par la louange, car le Seigneur a exaucé les pauvres et agi avec bienveillance, afin que nous obtenions par notre piété ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de son Fils. Il convient que nous servions l'Église universelle d'un cœur sincère et que nous offrions volontiers notre âme pour le bien du peuple. Réfléchissant aujourd'hui avec espérance aux besoins spirituels des chrétiens de Bubanza, à qui nous désirons ardemment apporter notre aide. Du fait qu'après la renonciation de son dernier pasteur, notre vénérable frère Jean Taguarara, ils se sont retrouvés privés de leur pasteur sacré. C'est donc à toi, cher Fils, que nous avons pensé, toi qui sembles posséder les dons sacerdotaux et humains qui te rendent apte à assumer ces charges épiscopales. C'est pourquoi, après avoir accueilli favorablement
la vie du dicastère pour l'évangélisation, nous te constituons volontiers par notre autorité apostolique, évêque de Bubanza, avec les droits appropriés et les obligations correspondantes attachées à cette charge. Tu pourras recevoir l'ordination épiscopale hors de Rome, en respectant les normes liturgiques de la part d'un évêque catholique de ton choix. Auparavant, toutefois, tu devras faire profession de foi et prêter le serment de fidélité envers nous et nos successeurs selon les normes du droit ecclésiastique. Nous voulons que tu informes le clergé et le peuple de ce diocèse de notre décision, afin que, comme ils ont connu la vérité du Seigneur, il leur accorde par ta prédication de l'atteindre aussi par une conduite digne, soutenue par ton exemple constant, et de passer de l'ancienne à une vie nouvelle par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire et de Saint Joseph, son époux. Donné à Rome au Latran le 15 février de l'an du Seigneur 2025, la 12e année de notre pontificat, François Pape, mwepiskopi umusuku w'abasuku b'Imana, umwana wanje nkunda cyane Emmanuel Ntakarutimana wo mu muryango w'abafurere ba Dominiko Mweranda, ukaba gushika ubu wari umuhuzabikorwa w'inama yo gutanguza kaminuza gatolika y'u Burundi, none utorewe kuba umwepiskopi wa Bubanza. Ndakuramukije kandi ndaguhezagiye. Turaninahaza icese izina ry'Imana kandi turayishimagiza, kuko umukama yumviye aboro kandi arangurana umutima w'igishika, kugira ngo kubera ubuyoboke bwacu turonke icyo duhimbaza mu mabanga y'ukubabara k'umwana wiwe. Birabereye rero ko twihebera ekleziya ikwiye ku isi bivuye ku mutima, kandi tukitanga rwose ku neza y'abantu bose. Byadutumye natwe muri kino gihe tuzirikana n'umutima wuzuye umwizero, turihweza ubukene bw'imitima abakristo b'i Bubanza bafise, tubigira n'ubwira bwinshi kugira ngo tubafashe mu gihe atamwungere bari bagisigaranye kuvaho n'icyubahiro umuvukanyi wacu Yohani Ntagwarara asabiye ko tumuruhurira. Ni wewe rero mwananje nkunda twahavuye twiyumvira, kuko usa n'ufise ingabirano ziranga abasaserdoti kandi zerekana ubuntu, zigatuma uwerwa gushingwa ibanga ry'ubwepiskopi. Aho tumariye rero kuronka icegeranyo c'ivyo abashinzwe igisata co gushikiriza inkuru nziza bakuvuga ko, tukayishima. Twishimikije ububasha n'iteka ry'abatumwa twatewe, turakugennye bivuye ku mutima nguwe umwepiskopi w'i Bubanza, ugira ububasha bwose uhabwa n'iryo teka hamwe n'ivyo rigutegereza kurangura.
uzoshobora kwatirwa muri iryo banga ry'ubwepiskopi ahandi hantu atari Roma hakurikijwe indinganizo z'imigirwa ya liturujia watirwe n'umwepiskopi w'umugatolika witoreye. Ariko imbere yo kwatirwa uzotegerezwa kugaragaza ukwemera kandi urahira icese kuzotwubaha hamwe n'abazodusubirira ukurikije amateka ya Eklezia. Dusabye ko womenyesha iyo ngingo yacu abasaserdoti n'igihugu cyose ca diyoseze ya Bubanza kugira ngo umukama yamaze kubamenyesha ukuri azobahe gukurikiza mu migenzi ibereye kubera inyigisho uzobashikiriza kandi bifatanije nawe kandi baremeshejwe n'akarorero uzobaha. Umukama azobahe kuvavanura n'ubuzima bwa kera binjire muri bushasha bashigikiwe n'igisabisho ca nyaguhimbazwa Bikira Mariya umuvyeyi w'irozari na Yosefu mweranda umukunzi wiwe. Bigiriwe i Roma i Laterano igenekerezo rya 15 Ruhuhuma umwaka w'2025 umwaka ugira 12 turi mwibanga rya Papa Francisco. Twese duti turashima Imana, twese duti turashima Imana. Je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Voulez-vous annoncer l'évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Oui, je le veux. Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité le dépôt de la foi, selon la tradition reçue des apôtres, toujours et partout tenue dans l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ, qui est l'Église, et demeurer dans son unité, avec tout l'ordre des évêques, sous l'autorité du successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin, comme un père, du saint peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut? Oui, je le veux. Voulez-vous, d'un cœur plein de bonté et de miséricorde, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les rassembler dans le bercail du Seigneur? Oui, je le veux. Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur? Avec la grâce de Dieu. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
pour le frère Emmanuel qui a été choisi. Prions avec tous les saints du ciel, le Seigneur notre Dieu, dans sa bonté et pour le bien de l'Église qui lui donne l'abondance de sa grâce. Maria Mweranda, Muzei Mweranda, Mikaeli Mweranda, Amaraika Veranda Vimana, Yohani Batista Mweranda, Yosefu Mweranda, Petro Mweranda, Paulo Mweranda, Andrea Mweranda, Jacobo Mweranda, Yohani Mweranda, Tomasi Mweranda, Filippo Mweranda, Bartolomeo Mweranda, Matteo Mweranda, Simoni Mweranda, Tade Mweranda, Mattias Mweranda, Maria Maddalena Mweranda, Stefano Mweranda, Ignasi Antiochia Mweranda, Laureni Mweranda, Perpetuana Felicita Veranda, Agnesi Mweranda, Gregory Mweranda, Augustino Mweranda, Athanasi Mweranda, Basile Mweranda, Martino Mweranda, Benedicto Mweranda, Francisco Zaveri Mweranda, Yohani Maria Vianney Mweranda, Katarina Wisieni Mweranda, Teresa Womwana Yesu Mweranda, Emmanueli Mweranda, Emmanueli Mweranda, Emmanueli Mweranda, Bamaratiri Buganda Veranda, Veranda Vimana Mwese, Vumvire Mukama, Ndukize Akabikose, Dukize Igicumuro cose, urupfu rw'akagirire,
Bikwigira umuntu kwawe kubugusandaba no kuzuka kwawe kubugushika kwa mutima mweranda twe bacumuzi turagusavye uzigame mu iteka ekleziya nyeranda nuzigame papa n'abepiskopi abapatiri n'abandi bamenyesha inkuru nziza celui que tu as appelé, écoutez-nous, pour qu'il te plaise de le bénir et de le sanctifier. Écoutez-nous, pour qu'il te plaise de le bénir, de le sanctifier et de le consacrer. Écoutez-nous, nous shira amahoro n'umumvikano mu ntara zose. Bari mu bigeragezo no mu mibabaro nudukomeze kandi tuzigame mu ibanga ryeranda ryo kugukorera Yesu mwana w'Imana nzima Kristu utwumve Kristu dukundire Kristu dukundire Seigneur, les supplications de ton Église pour celui à qui nous allons imposer les mains. Répands sur lui ta bénédiction toute puissante. À Jésus le Christ notre Seigneur.
Dieu et Père de Jésus-Christ notre Seigneur, Père plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort, toi qui es au plus haut des cieux et qui regardes les plus humbles, toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient, tout au long de l'alliance, de l'ancienne alliance, tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire, car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu choisis. Et nunc effunde super hunc electum eam virtutem, que a te est spiritum principale, quem dedici dilecto tuo Iesu Christo, quem ipse donavit sanctis apostolis, qui constituerunt ecclesiam per singula loca, ut sanctuarium tuum in gloria et laudem edificentem nominis tui. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint en te servant jour et nuit. Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui, par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce, le pouvoir de remettre les péchés, ainsi que tu l'as commandé, qu'il repartisse les ministères et comme tu l'as disposé toi-même, et qu'il délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres, que sa bonté et la pureté de son cœur fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise. Par ton Fils, Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, avec l'Esprit Saint, dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. igisabisho cyo kwatira mu bwepiskopi kirarangiye, ariko tugume mu gacerere ubu naho duheze dukurikirane aho umwepiskopi yatiwe ashikizwa ibimenyetso by'ubwungere bwiwe, asigwe amavuta umutwe, aronswe igitabo cy'ijambo ry'Imana n'ibindi bimenyetso by'ubwepiskopi. Tubikurikire mu gacerere.
qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rendre fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Ikimenyetso ca mbere n'amavuta asigwa ku mutwe mu mutwe gihe yaronke batisimo confirmation yasizwe mu ruhanga ubusaseredoti yasizwe mu biganza mu bwepiskopi yasizwe mu mutwe umutwe wa ekleziya ubanza urasizwe amavuta bisigura umusesekara w'umuhezagiro w'umukama uheza ugaha ubutumwa bwiwe kwama ivyama vyinshi. Ikimenyetso ca kabiri gikurikira turagikurikirana naco ni igitabo c'ijambo ry'Imana. Recevez l'Évangile, prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Aronse igitabo ngo yigishe ijambo ry'Imana arahengeshanya kandi mu bwitonzi mwarumvise avuga ati atubwira ati muzomenya ukuri kubagira bindegenzi twemere twigishwe. Ikimenyetso ca gatatu ni impeta. Recevez cet anneau, signe de fidélité. Gardez dans la pureté de la foi l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Arashikirizwa ikimenyetso ca kane inkofero. Recevez la Bible. Que brille en vous l'éclat de la sainteté pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Ingofero iranga ugusayangana umwakaka w'ubweranda. Turakurikira iki n'ikimenyetso arashikirizwa. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Inkoni ashikirijwe ni ikimenyetso c'ubutumwa ashinzwe n'ukubungabunga ubusho bw'Imana bwose. Ikindi kimenyetso gikurikira ni mucirabire, ndababwira ivyo arivyo ntimwabibona. Mukurikirane murabe neza ivyo arivyo. Mwabibonye mwabitegereye amushikirije intebe y'ubwepiskopi. Ya ntebe yahora ifutse mw'isengero yamaze iminsi myinshi ifutse, patiri mukuru kagatambara agakureko kandi aduterera igisabisho ntikaze gasubire kuhamara iminsi myinshi. Ubwindwi ntari ikindi kimenyetso nimucihweze, arakiriwe mu muryango mu mugwi w'abepiskopi
abasubirizi b'abatumwa dukenguruke rero dukoma amashyi dukenguruke abepiskopi bamukeze abaririmbye tuve hasi duti Imana yagutoye